nagomba mbwe Elymix TV abantu bose bayikurikirana. Uyu mutipe n'umuyobaye cyane kandi sindamukunda vraiment. Nakuntu uyu mfone ambwira ngo yatuvugane kumba aje gukoresha ama interview niteguriye kwanza. Elymix TV ndabaramukije iteka rigeretse kurinde yo gusubira kubonana namwe nari ndabakumbuye kuko murabanje bwitse niyo mpamvu maze iminsi tutayaga namwe ndababara ubu nagiye kubaronderera umuntu ariko avuga ko amajambo menshi ariko akora ibintu bigiye bitandukanye kandi yakoreranye n'abantu bagiye batandukanye cyane cyane ku marezo sose ubu rero bamuvuga yuko ariko akorera Miss Ngoma tugiye kumubaza amadiri barimo n'ibintu byinyegeje yabyo kuko harimo ibintu biriko biravugwa yuko biri nyuma yavyo tugiye kuganira arashobora kuduha umuco bakuzi ba Elymix TV namaze kubashikira n'abantu nyene babogare nyene nko wundi amabivuga yuko ari abantu bameze uku aranteye ubwoba ndamugwe mu nda canke ndamuhe Chelsea muganda ma Chelsea ari geyo nkubita reka ndamuramutse nyene bisanzwe urabizi yuko tubayeho twubaha ni sawa mushinga sawa ni sawa meze neza ndaho ndashima ubwo sino wanda kurengeye wowe uri mushinga naje javu oya ntundengeye twari mu kiyago nyene gisanzwe yego umuhungu musanzwe mufurani kiko nitwe twaje turonde uyu muhungu n'umugenzi n'inshuti ni vyose mu buzima kweri busanzwe yego dusanze afisa agacupa ari wenyene mbe wewe ntakufise byagenze gute kugira niwe wenyene jewe oya urumva so kuvuga ataka nwa wenyine akiwanje karaheze nanje ndatumye bako baranzanira yego nanje mavando ikiyago nicaryoha abakunzi baneza barakurikirana sawa murakoze reka tuganire n'umuntu twatuje kurondera mani nta nagatebe kari agatebe karahari reka nsabe babazanira agatebe yego oya nicukuriye kakiti bana na mini kae reka namuramutse ni sawa musoro ni sawa Zenda wono uri kumigaro myinshi mani nanjura amasomeba mani wowe mfonye umbazaho ndi kumbe waraje gukora ibi bintu none ibintu nkozi nibiki sikuganira gusa nawe bari kumbwira ko ushaka dukora interview hama tugakora none kuza gusuko nyene utambwiye utagize iki si byiza ariko mugabo je sina kuguye ko nyene nkuko bandi babikora gusa na ku telefone wane telefone umbaza ndi henda kubwiraho ndari ko nigeze ngibyo gukora nanze ko tuje gukorana amadira asanzwe yego sawa reka basi tuganire mu iyo Chelsea basi kuganirana Kuna tugana ariko si byiza ibi bintu ngiriye ndi kumwe n'umujama tuko tupanga ibintu by'iwacu ariko yego binatara kabanga mu bitubwira natwe tukaja aho yasi nkamwe bimenye ibanga ry'iwacu nakazi kiwacu dukorana n'uyu mutipe yego sazo mukorana ibiki hani ibintu birebire cyane bakuzi ba Elymix TV ni ya televiziyo yanyu yamibazanira ibintu bimeze neza reka tuganire umuhungu babasanzwe bamuvuga ko ibintu bigiye bitandukanye nabe babwiye mu ntango yuko avugwa ko ibintu byinshi bitandukanye cyane murabizi yasanzwe akorera ku ma TV yagiye atandukanye akazi kagiye gatandukanye reka tuganire hariho n'ikindi kintu asigaye akora nyamba bamusize mu wa Miss nyamba sigara mu Miss nivyo turayuganira abakozi ba Elymix TV turabatade kona namwe nimbo abadede no mugugira subscribe na urabizi nuko ugira uku turakubitana we mazimisi uvuga ko ibintu bigiye bitandukanye cyane yuko ubutagikorana ariko arakora neza cyane muri industry ya Buja Flavor ku izina rya Hosy mu mafu ikiganduka no Hosy cyambere kwanza Hosy n'umuvyeyi umuvyeyi kandi cyane hama ikindi nta nakimwe twanapfuye nta nakimwe yego ariko mazimisi udatonda ku kazi iwe eske guheba akazi mu atacu kintu na kimwe mafuye no sikwa ngo nahevye akazi nagize iki no hari gihe ukora kumva gusikeneye kuruhuka aramutse kambe ndaruhuka gato yego ubundi urifuza kudosubirana nawe no yego shura kwa bisa nkabyo ariko uwe bisa nkaho ngo bizogorana gato yego ico kintu kigiye kugorana kugira ntusubirane nawe byihuse nigi no ubuzima burahindura ibintu cyane ubu warateye imbere ni wo kwifuza yuko wose yakumufatira kamwe no sugutera imbere na gato ahubwo ni kujya kuno umuntu ababayeho gusa nkuko navyose n'umunsi uko nigeze kuvyuka hirya yejo yego ugasanga ari ubuzima bumeze uko oya hari ibintu biri ko biravuga yuko wewe uri mu bantu bari bamwivye cano yiwe ivyo bintu bivuze kwiki no kuri Hosy bamwivye cano tutagikorana para tutagikorana pito nakije hariya ku biro ni kuri biro yiwe nakijayo
haraheze nk'amezi agera kuri ane ntakijayo ntabyumvise nanjye byarambabaje kubwo hanjye kumva abayobozi bamwivye televiziyo yiwe basigaye aracari muto ni umukobwa yituma kwanza azi cyarondera ego biravuga ko ari we mu bantu bamukoreye waruzi na mode passe hirya chano yiwe birashoboka yuko ngo woba kubera ubu byarahindutse umuntu asigaye akuramwe ibintu byo abantu bahakinze akaba ari mu musigaye mukorana ntake musanga ari we mu bamwarafatikanije kugira mubaraye mu mukorere kibishe inde hakinze dukorana asanzwe babikura mu bintu baba bahakinze ugasanga wewe yakubwiye ati hakinga nanje ndayikure mu bintu nyene nk'ivyo nyene bro je ngorana n'abantu benshi sinzi umuntu uri kurambwiye ndiko ndakubwira umuntu yitwa Richman tuse Richman nego no turakorana ariko ico cyasi no gikora cyambe ndatinya konza ko no kunjya mu buzima bw'umuntu imagine Hosy yarakoreye konte yiwe kuva kiri kuri subscribe imwe nkuko nawe wakoreye iyi Elymix yawe TV ikiri kuri subscribe imwe ubigeze ku subscribe menshi cyane kandi ibyo gushima gute jino cyangenda ngaho ngafata TV y'abandi nkayihakinga ngafuta ibintu by'abandi ngenda mu bindi bintu simaza ko uyu mutima nano mfise kwanza ariko mubikwe kwa nawe warimo no kunkeka bibaho kunkeka ariko sinibaza ko je no bikora icyo kintu kandi n'Imana kwanzira nabi ishobora kuba intabizi cyo cyase no gikora n'abavyi barabizi pito dukoze urusaku uyu muhungu dusanze muri ko muratanze umuco kubijanye na Hosy biravuga yuko wewe muri Miss Ngoma uri mu bantu bariko arabitegura eske ivyo bintu tukaba tuzi ko bikunze gutegura abantu babigeme nabo bagusize mu Miss canke nyene uri mu ba fondateur bavyo oya ndi mu fondateur nanje sindi mu ba Miss ndi mu fondateur kubera ngo je wari yambwiye ngo bijya kajya ngo niba yagiye ugatora kubera reka ana biko utari umuntu w'umubogare nka jewe nawe yego umubogare kondosha ndabibona kandi ndabizi bakuzi bari mixed TV ramayije reka nugabi niye guterura icuma nyene kugira nanje bigende neza cyane umubogare mujama wa yego nawe nyene gira siyo bari agushikikiye muri uwo Miss uri muri oya umujama ndamwemera gusa cyane umva twabanye neza cyane mu gihe twahuye yego nubu umutipe basi nk'ibintu mugomba gukorana nabyo kubera wewe muri Miss Ngoma kuko ndumva yuko ari kokivye cyane nibiki umutipe mu bodyguard wa no so mu bodyguard wanje kubera yuko ubuzima bwafashe indi nama oya suko uyu umujama mfa twiganye kuva kera mba twahuriye ku ishuri parce que abagenzi benshi twahuriye ku ishuri benshi bagiye barandekonera bagira ibintu nyene bitameze neza ariko uyu uwo twiganye kuva dutangura ishuri n'ubu turacyari kumwe umvira icyo kintu kuko abagenzi bo ku ishuri benshi twamarana nk'umwaka umwe gasanga ubugenzi buraheze ariko uyu twaragumanye umwaka n'ubunye ubona turi kumwe ngaha haje muri Miss Ngoma tuyitegeka ibiki nakiye kintu ijya modoka ari mwemeye muri siri yuko muzoyitanga ayo modoka ni ngombwa itangwe ariko nk'ibyinyegeje inyuma yayo twifuza ko mu bitubwira nyene nyambatara akabantu no nta kinyegeje inyuma ya Miss Ngoma wapi ahubwo ndanatumira abantu itariki 19 twese 12 dorire ku Ngoma ban bitose ku Ngoma ban kuri seri ni tuzohurira twese muri finale ya Miss Ngoma turabe ninda zotanu rya muduga mwiza cyane yego atarakabanga n'abakobwa bangaye basigaye mu higano batangiye bakora kuri 30 baragenda bagira amajonjora basigaramwe abigeme nibavuga abakobwa bavuga abigeme yego abigeme cyanga karanga nawe no ndi umunyakaranga niko bimeze abigeme 11 hama ryari haba demi finale hari tariki 13 hari demi finale yabere nyine Gitega twasigaranye abigeme 11 rero nabo 11 hazoba kandi ukundi iyindi jonjora aho tusigaramwe bagera kuri batatu canke bane yego akarusho k'umuntu yagiye mu ihiganwa agatana nk'ikibanza cya gatatu nawe muzomuhiki kuko twumvise uwa mbere yuko muzomurosha imodokari nazi cyambere kwanza wamenya ga Elymix muri Ingoma event umva Ingoma event kwani cyambere na mbere ifite ama surprise menshi kuri Miss Ngoma menshi cyane bisigura yuko uzoba yagize amahirwe yo kuba yaje muri irya higano atazo kwidoga yego nakakarusho
avuga yuko azoronka atari ibanga katubwire kuko n'abandi kugira bagira umwete wo kuzokwitabira izindi ari mahigano muzotungana. None ga Elymix wowe ubiravye tuvugishije ukuri demi finale warayibonye? Narayibonye. Niho waruri? Sinagiriye wibako yo kugenda. Numva n'ibintu uri kurambaza. Waravye kwanza ingene byari bimeze ingene byagenze basi muri make. Abibonye ku ma televiziyo agiye atandukanye. Nimba rero warabonye ingene byari bimeze ingene byari biteguye. Sinaza ko uri kurambaza ibyo bibazo. Yego. Ariko hariyo n'abandi bigeze gutegura ama evenema nko mu gitsanzo mu bivuga dufate nka misi kugasaka misi kugasaka baremeye ibintu ariko ntibigeze babitanga namwe nibizoba biba nkuko nyene ibyo bintu mwemeye mukareka kubitanga. Ariko ga eri je ko bwanje sindi kumvuga ku byerekeye misi kugasaka sindi kumvuga ku byerekeye izindi misi zigeze kubaho ndi kumvuga kuri misi ngoma c'est-à-dire que ndi kumvuga kuri misi ngoma bisigura yuko shora kuja apare mvuge kuri misi kugasaka canke misi nde urabona kwanza yuko sinzi ko mbibona ko aba misi misi yakihaguruka cyane ubu kirana rikitegura ibyo misi yego umva sinzi aho babikuye ariko ubiravye neza no urashobora kwihinsha ukavuga uti babikuye hana ni ibintu biboneka hajya wewe usanzwe uri mu gisatanya nyabaki muri misi ngoma ndi muri staff usanzwe ndi mu designer yego turanezerewe cyane no kuduhe ibako ryo kuganira nawe hari mu bogare burya ntiwagombye kuduha umuco wo muhungu amadiri muri kumwe nawe canke nawe ugiye kumwinjiza muri ibyo bya misi ngoma. No amadiri turi kumwe si bya misi ngoma uyu kwanza nivyo nivyo harazi yego nivyo harazi ariko usimujama nyene ibyo dukorana muzobona bakera vuba cyane muzobona maze kuba mfise akaduga ntembera mwubonembera muri bisi yego canke ikinga cyane cyane n'umukomisiyoneri. No so umukomisiyoneri siko navuze ivyo sinabivuga ariko baba baje mama sinabivuga munga asa n'umusani ivyo wari ivyo tarakaba ega kuba usa n'umusani nice cyura ngo uri umusani parce que urabona twese ndabikugitse ukuri nawe uri umusani no sindi umusani jewe kandi kuvuga ariko rega urashobora kuba uzi kuririmba ariko usari umusani twese twese turinga turakunda indirimbo ariko si ngombwa twese tuba abasani oya hajya wowe dutandukaniriza umuririmbyi n'umusani yego umuririmbyi nujya umva indirimbo yo ayisohoye ibiri hiti kandi mukayumviriza neza biryoshye yego haba umusani nawe nibyo unusanga bigira naho mengo arabasani namusana baho abari babaririmbyi ariyo akajambo gakunda kuvuga ati umustar n'umusuperstar woga dusiguriye umustar n'umusuperstar man mbona uri kujana mu quiz izi ni quiz tugiyemo oya kuko izi ni quiz si quiz nibiki ko urumva twavuye mu by'abasani reka tubandanize kugira n'abatashoboye kwitahura bya misi ngoma tuganira ibyareke ibyo ndimo ibiki amabitu byihoze ibyo bibazo numva bigoye cyane yego misi ngoma irabandanya eskizo kwa mibandanye igihe cyose canke ni uyu mwaka uvuyemo nta ntibijojo babirangiye oya ahubwo nagomba numire nabashiki banje abakuzine banje aho bari hose yuko abatashoboye kwiyandikisha muri uyu mwaka umwaka uza bazo bari ready nabo biyandikishe kuko izo koma yabandanije koma yabayeho amadira asigaye ari menshi cyane gose ubu busigaye ari manager wa Wiz King umfashiki no sindi manager wa Wiz King jewe ni ikihe kintu umufasha kuko dusigaye twumva yuko ari umufasha mu mugongo cyane naco ndamufasha gusa bimeze nkaho biri mu migambi ni ikihe wifuza kumushikana hehe jewe Wiz King Imana imfashije kandi nimba bameze amasengesho y'uwanje shaka umusumenda yuko yokuzuza nka stade yego urabona nyene yuko ubushobozi bwo kuzuza stade bufise nga mu Burundi ari ntabwo kandi n'umutipe yituma cyane arakora sana wewe witeguriye gute kugira umupambanire kugira ashike ku ntambwe wewe wifuza no je nagira nsabe nuko no saba aba journalist aba promoters abakora ku social media ama TV bose kuraba kwanza n'abantu bari ko baraza bose bakabafasha bakabaduza yego kubera iki wamugomwe mu upcoming mu bantu bari kwaraza mu muziki ndundi ukamuhitamo ari umwe rudende ntage wifuza yuko fata mu mugongo abandi
Niki kintu wamubonyemo cyane kirenze icyabandi bafise? Hari ikintu kwanza mu muntu mubona mukavuga ko uyu muntu afise intumbero. Parce que abandi baririmba badafise intumbero bapfa kurimba gusa kugira baryoherwe. Niko bokubaza wewe ga Elymix mbe ukora kuri ukora muri ama TV online kubera iki? Urumva? So objectif ego. Abandi bakora gusa kugira bamenye icyo ya. Eko turavuganye turicara ndamwumviriza ambwira ingorane ziwiwe ambwira ibyo akeneye ambwira ibyo ashaka gusa nanjye sinavuga ngo nishire hejuru maze gukora byinshi nakimwe ndishikana ko nakimwe ndakora gusa gufasha umuntu kumutsigitira ukavuga ugiye kweri reka ngerageze umuntu azi kuririmba cyane man araririmba vraiment nawe yitwa Wisking afise na YouTube yiwe sora bikundirimbo ziwe bakazumviriza zimeze neza cyane clip zisukuye audio zimeze neza niwe yifasha man niwe yifasha niwe vyose none umufashiki muri make no pana ndamufashiki shavuga cyo ndamufasha no ni hajya tuko turafashanya twese kugira indirimbo ziwiwe urumva turabibasa umunsi umwe zishika hano runaka muri make umufasha muri promotion no sinavuze promotion icyo gusa novuga nuko je nshaka gusa umunsi umwe uko byo genda kose ndamubone basi muri show irimo nk'abantu bagera kuri 5,000 canke 10 ego Jeke ndakunda kubaza utubazo tugiye dutandukanye ariko urantunga ndasabye ubinyishure ni bibazo abantu batagiwe umwana wa mushiki wawe hajya yitongwe mu Kirundi mwana wa mushiki wanje ngibyo bibazo gamen umwana wa mushiki wanje mwana wa mushiki wanje yitwa gutegamena amazana big yarige yo kwisha yo gufasha mwana wa mushiki wanje ariko je ndi muyomba wiwe nawe umwitanga numwita marume sawa hanyuma umwana wa mbere yitwa Ifura umwana wa kabiri nawe bamwitanga je nzifura n'umuhererezi umwana w'10 nawe bamwita ubucumi umwana w'11 bamwita Karenzo icuratirishije bakuzi wa Elymix TV ya Elymix kuri microphone nyuma ya kamera ni Ponda Boy mungu ategerade ko namukubazaniye amasana ameze neza reka tubashimire nakagaja mubwiye Elymix TV yagusanze hano nyene uri kufata kama nagomba mbwiye Elymix TV abantu bose bayikurikirana uyu mutipe n'umuyobaye cyane kandi sindamukunda vraiment nakuntu uyu mfona ambwira ngo yatuvugane kumba aje gukoresha ama interview niteguriye kwanza gusa nikindi cyane mugire subscribe kuri channel kuko iri kiraza cyane nubwo mutayizi kenshi gusa ibi nikora ndahera byanjye muranumva ubwo bangavuga kweri nako kaboro kari hasi aho gatukura ako kari hasi fina subscribe gusa basi mu gifaransa babyita sabone reka tugushimire bakuzi wa Elymix TV turabinginze nkuko yabivuze mubandanye mugira subscribe share comments mwibagire kugira kuko nabitanguye ndabivuga kuko turabanyu namwe muba bacu bwitse ndabakunda cyane.